Nitwa Inazo Diane, nkaba ndi umunyeshuri, nkaba niga muri universite mwaka wa kabiri. Hama twari tumaze iminsi turi muri formation imaze 2 semaines, bakaba baradufashije cyane mu bintu bijanye n'ubworozi bw'inkoko hamwe n'ikijanye na gestion. Kuntu nabimenye kubwundi mu jeune nawe yene yafashije, yarambwiye ati jewe yene ibinkora niyo yabimfashije. Hama maze kubimbwira ko yamufashije ce ndamubaza, arambwira ahariho, hama nanje mbona kuza kwiyandikisha. Urumva ubworozi bw'inkoko narabikora, ariko nta nyungu nabona kuko sinari ndabifisemwe ubumenyi bukwiye. Donc nakora ubworozi bw'inkoko z'ikirundi, ariko bu rero ngiye gutangura gukora n'ubworozi bw'inkoko zose amahase yose, kuko twararose ubumenyi bukwiye.